imiliyaridi 2.5 nibo bantu bafite imyemerere ya gikristo bari ngaha kwisi. Ubukristo canke christianisme ni dini rya mbere ryagutse mu madini yemera Imana imwe, religion monotheiste. Iri dini ryahinduye kahise ko mu bumbe wacu, rishimikiye ku mugabo benshi bita Kristo, Mesiya, Yezu w'i Nazareti. Muri iri dini ry'abakristo, Pasika ni umunsi mukuru ukomeye kuko bahimbaza ugucungurwa kw'isi yose, aho Imana yarungitse umwana wayo yakunda cyane, yemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kugira acungure abanyabyaha. Imbere y'uko agambanirwa n'umwe mu ntumwa ziwe, Yuda w'Isikariyote, Yezu yasangiye n'abatumwa biwe. Aba batumwa bose bari 12, duhereye kuri Simoni Petero, Yezu yakunda kwita urutare. Harimo kandi Ndereya, nyene wabo na Petero, Yakobo umuhungu wa Zebede, Yohani, Filipo, Baratolomeho, Toma, Matayo, Yakobo umuhungu wa Alfe, Yuda, Simoni umunyakanani, tutibagiye na Yuda w'Isikariyote umugambanyi. Kuri uwo mugoroba aba batumwa bose niho bari ku meza, na Yuda w'Isikariyote yari yitavye ubutumire. Yezu rero kuri iyi meza yafashe umukate, arawumanyura, awusangiza aba batumwa bose bari ngaha, avuga ati, nimwakire mujye mwese, uyu n'umubiri wanje. Bariko barafungura, Yezu yavuze amajambo yatangiye gutera ubwoba bari ngaha. Yavuze ati, umwe muri mwebwe araza kungurisha. Aba batumwa batangiye kurabana mu maso, bibaza uwo kubahuka, ariko Yuda w'Isikariyote ntiyaratekanye neza uwo munsi. Yabasize ku meza arasohoka. Bahejeje gufungura, Yezu yasize abatumwa biwe aduga ku musozi w'imizabibu mu murima wa Getsemani. Yarafise akababaro kadasanzwe n'ubwoba bwinshi, atangura gusenga avuga ati, Mana mfashe igikombe kindengane, ariko sinipfuza ko bibuko ndabishaka, nibibuko wenyene uvyipfuza. Yarabana ko igihe ciwe cegereje cyo gushikana isezerano, atangira gusaba Imana ngo imuhe inguvu zo gutsindira urugamba. Amaze kugaruka, yasanze abatumwa basinziriye. Muri ako kanya nyene Yuda w'Isikariyote yagarutse ari kumwe n'abasirikare, ahita aramutsa Yezu mu kumusoma. Uyu Yuda w'Isikariyote yari yabwiye abasirikare ati, uwo nza gusoma murahita mumufata, azoba ari Yezu. Niko vyagenze. Inyuma y'indamukanyo y'agahemo, Yezu bahise bamufata bamujana kwa Kayifa. Uyu Yozefu Kayifa yari umukuru w'urusengero rwa Yerusalemu, yatwaye kuva mu mwaka wa 18 gushika mu mwaka wa 36. Yaciriye Yezu urubanza rwo gupfa, amwagiriza gutukisha Imana mu kwita umwami w'Abayahudi. Ariko kubera Kayifa atabubasha yari afise bwo kwicisha Yezu, urubanza rwungururijwe kwa Ponsiyo Pilato. Pilato nawe yari umutwara akomeye ku ngoma y'Abaromani, yarajejwe ibijanye n'ubutungane, umutekano no kwegeranya amatagisi. Yahasi ibibazo Yezu w'i Nazareti, ariko buri cyana kimwe kimwagira. Pilato yabuze uko agira, gusa umugore wiwe yari yamubwiye ati, narose indoto zikomeye cyane no munsi, uraza kuronka umuntu
umuntu arenganywa uramenya ntuze kumureka ngo bamwice. Pilato yashatse kumvira impanuro z'umugore wiwe ashaka kurekura Yezu, ariko abantu baramuremereye ati muduhe tumubambe, akwiye gupfa. Yabuze uko agira, akaraba ibiganza vyiwe ati nguyo ni mumujane umukozi cyumushaka, ariko amaraso yiwe ntazampame. Akimara gutangwa na Pilato, Yezu yatangiye gukubitwa, arababazwa, arashinyagurirwa, ariko yirinda kugira ikintu na kimwe avuga. Umugenzo y'abaromani wakati igihano cyo gupfa bamubamba ku musaraba. Yezu bamukoreye igiti kinini cy'umusaraba kiremereye cyane, yategereza kuwiremeka kugira mu kibanza cyo kumanikwa Igorogota, umusozi w'agahanga. Abari ngaho benshi bishwe n'agahinda, kuko mu bisanzwe Yezu yarazwi nk'umuntu w'urukundo yicisha bugufi. Benshi ntibatahura cyari karazira ko kanya, ariko abandi bariko baramutwenga, abandi bamutuka. Muri urwo rugendo rw'umubabaro, Yezu yahuye na nyina wiwe Mariya. Bahuje amaso, Yezu yababajwe, yarushe cyane. Mariya agahinda karamyishe, ariko nta kintu na kimwe ari gukora ngo atabare umuhungu wiwe. Harageze igihe Yezu ingufu zimuherana, atangura kugwa hasi, cyagira cy'umusaraba kikamugwako, abasirikare bakamukubita, bakamuvyuza inkoni nyinshi. Imbere gato abasirikare bategetse uwitwa Simoni yari yiviye mu mirima atwaza umusaraba Yezu. Muri uru rugendo umugore yitwa Veronika yafashe agatambara agahanaguza Yezu mu maso. Biravugwa ko isura ya Yezu nuba atawuzi neza uko yasa, yasigaye yiyanditse kuri kano gatambara ka Veronika. Yezu amaze gushikana Igorogota, yambuwe impuzu, abambwa kuri wa musaraba. Mariya w'i Magdala, Mariya nyina wiwe, umutumwa Yohani n'abandi bakunzi ba Yezu bari bamukurikiye gushika Igorogota. Amarira yari menshi, agahinda kabishe. Yezu yari yananiwe, afise uburuhe budasanzwe. Kuva ku isaha ya 6 gushika ku isaha y'9 umwijima wakwiriye isi yose. Gusa isaha 9 Yezu ntiyashoboye kuyirengana. Yavuze ati, Mana, nshize ubuzima bwanje mu maboko yawe. Aca aracikana. Siyonda Jemena subscribe. Mu gice cya kabiri cy'iyi video tuzogaruka ku vyabaye inyuma y'urupfu rwa Yezu w'i Nazareti hamwe n'ivuka ry'ubukristo tuzi nka Christianism. Wakoze cyane kubana nanje muri iyi video. Ndabifurije imiteguro myiza ya Pasika. Christ.